kugira ngo tuganire. Ndabona ko kuri telefone yamaze kubaza, ariko Frank tugende. Eh, Frank adufashe tumufate neza cyane. Waramutse canke wiriwe coach? Ni PJ Classic FM, tuguhamagaye turi mu kiganiro Classic Sports. Tubahamagaye nk'umumenyereza wa Rocky City muri rusangi, ariko si ivyo gusa, wanashaka nk'umu sportif muri Rocky City mumeze mute? Tuguhamagaye kugira ngo n'imiburiburi abantu bamenye byinshi bigiye bitandukanye, ariko utangure widondora abariko barumviriza insamirizi PJ Classic FM. Okay, mukazina nitwagira kwa Pierre mugabo benshi hanzi ku kazina kamatazirano Kocha Gatuzo. Kocha Gatuzo muri kariyeri ya coaching ninde? Kocha Gatuzo muri kariyeri ya coaching ni umumenyereza yagaragaje gukurikirana ivyigwa, akaba afise licence C ya CAF. Licence C ya CAF vyanse bikunze birumvikana ko ma equipe menshi ya deuxième division meme na première division barashobora kuba abo kwifashisha. Tutiriwe turateba, coach muriko muramenyereza umugwi wa Rocky City. Numugwi bavuga ko muri iyi minsi uri kuragaruka ko cyane mu bitangazamakuru hirya no hino. Rocky City numugwi nyabaki? Rock City numugwi twavuga yuko ari mushasha mu karere ka komine ya Nyanga, kuko uvutse vuba wabonye izuba muri uno mwaka 2026. Abakinyi ukoresha n'abakinyi bameze gute, baje gute, babonetse gute, ubushobozi bw'uko iyi equipe ibaho buzana nahe? Mucamake abakinyi dukoresha n'abakinyi twagiye turatora ducishije mu nkino za kivandimwe, turabona ko bafise amatara, niho mwene umugwi yavuga ati no fo yuko niyumvira naje gushiraho umugwi kugira kumbure ababaniza impano ntizigende ipfa gusa. Rero bimaze kuba bigenze uko twarabonye yuko hariho izindi nguvu zitegerezwa gukenerwa, turavye n'ugwaruka dufise, niho uburongozi bwacu bufata ingingo buravuga ati reka burondere ahandi buze n'urundi gwaruka kugira baje hamwe turabice twokora. Tukimara kubabona mu iganwa ryitiriwe umukuru w'igihugu, twababonye nka equipe itari imenyereye, harimo n'ayandi ma equipe yagiye arava mu ihiganwa, ariko uyu munsi Rocky City tuyibona mu gice ca kane gishira icanyuma c'iryo higanwa. Aha n'ahantu hagera imigwi ikomeye, hagera imigwi ifise ico yakoze yabiharaniye kugira ngo ihagere. Ni irihe banga muri ko murakoresha kugira ngo tubone Rocky City nk'umugwi muto canke mushasha muri iri higanwa ubu uri kuritwara neza kuri runo rugero? Mucamake twebwe icyambere turagerageza kubwira abana yuko bafite impano kandi bategereza kwerekana impano zabo, ubushobozi bwabo. Rero tumaze kubabwira uko abana nabo tugaca tubashyira ku kivi tukabakoresha, hanyuma uburongozi nabwo bugaca babandanya butuba hagufi. Ni nacyo gituma mubona ino ekipe itamenyekana kandi itamenyerewe, ubona yuko iri kwitwara neza. N'abana twabahaye kumbure concentration, turabereka yuko bashobora nabo nyene kugaragaza impano zabo biciye muri ano mahiganwa y'igikombe cy'umukuru w'igihugu. Umusaruro uyu munsi muri ko murabona muri Coupe du President ni umusaruro utangaje kandi ugatangaza benshi, nk'uko nawe wavyivugiye uti twaje bigaragara ko ari impano zivuye hirya no hino, ariko tukanabatera intege tubereka ko bafise tana zidasanzwe bashobora gukora ibidasanzwe. nk'Imana.
muri shampiyona hagati twabonye mukina n'umwe mu migwi yahawe amahirwe n'abantu benshi kwegukana kino gikombe witwa Vision Football Club, munganya igitsindo kimwe kuri kimwe muri za penalty, umugwi murawukuramo. Mwiyumvise gute muri kariya kanya, ariko kandi n'urukino mwari mwateguye gute ko mwari muzi mugiye gukina na ekipe ikomeye? mu ncamake rujya rukino rwari urukino rutoroshe, ariko gusa jewe na effectif yanje narababwiye yuko ujya muri football nta kidashoboka, bisaba gusa la concentration. Kandi turababwira yuko football yose ari imwe, turereka abana yuko turabaha icyizere ati dukore tubumwe, hanyuma ibisigaye Imana yonyine izosigara ica urubanza rwa nyuma. Rero abana twarabateguye, turabereka yuko Vision ari ekipe nziza, rero mu gukina nabo bisaba discipline. Rero twari effectif yanjye yari beaucoup discipline cyane, kuko iyo uri kurakina n'umugumenyereye amashampiyona première division kandi ukaba uri mu kibanza cya kane, si ekipe yo gupfa guta mu ndasa cyangwa yo gushobora gukina utakoresha discipline cyane, na cyane cyane utakaje umupira niyo ufise umupira. Havuye ekipe ya Vision, hakurikiye ekipe y'amasipiri ya mbere muri groupe A mu higanwa ry'icicaro ca kabiri. Nayo ni ekipe dufata nka ekipe ikomeye kuko atagihindutse, dushobora kuzoyibona muri Premier Division mu mwaka uzaho. Ubutumwa bwari ubuhe? Mu ncamake icyo nagerageje gukuramo abakinnyi banje, nagerageje kubereka yuko ntibagume bafata kahise ngo twarakuyemo ekipe ya Premier Division hanyuma duce tugana mu adversaire ngo nuko kuri mu cicaro cya kabiri. Ndababwira ati ifo yuko na concentration aho kumanuka yubandanye yiyongera, kuko muri coupe du president nta mu adversaire aba muto, naho avuye mu cicaro kitamenyekana amaze gushika muri coupe du president ni mu adversaire. Rero effectif wanje turagerageza, turakorera hamwe, turaraba, turakosora ku ruhande rwacu, hanyuma turavuga ati igisigaye rero reka tujye mu rukino turabe iko. Tombora irahava iba mu kanya igihe cy'isaha 9 kuri Stade Intwari. Ama ekipe asigayemwo, ekipe twokwita ko ari nto, bigaragara ko menga n'ubundi ni ekipe ya Rock City. Muri aka kanya mwumva mwiteguye gukina na ekipe yariyo yose mwava muhura nayo? Je nibaza yuko burya football mu adversaire yego. Rero twebwe aho turibaza yuko turi mu mahiganwa, kandi iyo umuntu ari mu mahiganwa uko aba ari kose ategerezwa gukina. Rero muri uno mwanya twebwe turarindiriye, mu mwanya nta byinshi twavuga, ariko twebwe turiteze kandi turiteguriye uwo ari we wese, hanyuma tuzoraba resultat izovamo muri match. Muri iyi Coupe du President wanashaka no hanze yayo, nk'umumenyereza Gatuzo bamaze kuguhereza ekipe, bene umugwi canke bene projet bagusavye iki? Mu ncamake bene projet bene umugwi bakima ekipe bambwiye ati turaguhaye umugwi, rero gerageza utegure ekipe turabe yuko ukalifya ekipe ikaja mu ciciro cya kabiri. Ubwacu avuga ati jenshi ndabasaba ati nivyo mugabo jewe ndabasaba yuko ene ekipe kugira nanjye mbone neza ekipe nzoba ngomba gutwara mu mahiganwa, ifu yuko utegereza kunyandikisha muri Coupe du President, kuko zijya match za Coupe du President ni match ziha experience abakinnyi nibagiye na staff. Uburongozi bubari inyuma ku rugero rungana gute, ariko kandi muri match zigiye gukurikira cyane cyane nyuma ya tombora y'uyu munsi, mwebwe nk'abatekinisiye mubasaba iki? Uburongozi no kuri ku ruhande rwacu ntacyo twarugarira, kuko rurakora cyane, ruratanga motivation ku mpande zose. Rero nk'uko twimirije kumbure izindi match kwitomoriza ko uno munsi, tubasaba uburongozi bubandanye bushiramo inguga gusumba, kandi bubandanye budunguza motivation kugira ekipe yacu kumbure nayo nyiri bandanye yigaragaza, ibandanye ironka ruzenya concentration iri hejuru. Abakunzi bo mugwi wa Rock City
wowe nk'umumenyereza novuga ngo ahagarara ibikorwa by'abakinnyi bariko barakora mu kibuga mubizeza iki? Nk'umumenyereza icyambere abakunzi turabakunda turavye ukuntu batuba hagufi mu myimenyerezo mu mamaci nyene bagisapotinga cyane bagakoresha uburyo bwabo twebwe ahanini natwe tubabwira ati l'effectif na staff yuko natwe tubandanya twitanga dukore cyane dushiramo inguga kugira nabo nyene tubandanye tunezeza ariko rero tukibagiye yuko muri match hari ibintu bitatu hari gutsinda kunganya gutsindwa rero tubasaba ati resultat izo bibonetse baze bayakira uko kuko ni resultat ya football tuzoba twaje mugabo tuzoba tugiye kugira tubanezereza ariko n'ivyanka bazabone yuko natwebwe bitatuvuye ko twariko turagaragaza turerekana yuko dufise ubuzenye inyota yo kunezereza abafanzi bacu. Ndi kumwe na bagenzi banje witwa Patrick nawe afite ikibazo agomba kukubaza. Coach ari ikibazo kimwe gusa nshaka kubaza. Wavuze ko kwinjira muri championnat Coupe du Président winjiye yo kubwawe uvuga ngo ngomba nje kugira ngo ntegura abakinyi bagira iyo experience yo kuzokina neza icicaro ca gatatu ari nabwo tuzorondera iryo tike cyangwa ubwo burenganzira bwo kuja mu cicaro ca kabiri. Inyuma yo gutsinda imigwi no kwita kwikomakome barusha ubushobozi mu vyagaragara muri kano kanya mukamugeze muri kimwe ca kane gishiri ca nyuma ihangiro muri aka kanya ryoba ari irihe kuri wowe nk'umumenyereza canke ku bakinyi indoto yawe wifuza kugera ko muri iki gikombe naho wifuza kugera aho bari? Icyambere ngomba ntangure musore neza ku jambo mutanguje sikububasha bw'iwanje ahubwo narasavye uburongozi yuko umuntu mbere yo kurondera experience abakinnyi staff yuko butwandikisha mu kombe cy'umukuru w'igihugu hanyuma uburongozi buratwemerera amahangiro dufise ku ruhande rw'iwacu dufise amahangiro yuko dukora cyane kugira turabe ekipe yacu yuko twishikana muri finale. Yego. Muri kano kanya effectif office ugerageje kuraba mu bakinyi bawe experience yabo urabona bafise ubwo bushobozi bwo kwa kugeza mbega mu vyuri kuriga muri kino gikombe cy'umukuru w'igihugu urabona ya equipe yawe nziza wateguriye kuri gwa rugero guko ishobora kugufasha kuba gushika kuri ryahangiro ryawe rya equipe ryo kuduga mu ciciro ca kabiri mwakoze? Mucamake ku kibazo cya mbere mu mbagera ati murazi effective yanyu murabona yuko ishobora kubashikana ku mahangiro cyo ku ruhande rw'iwanje mvuga ati pourquoi pas kuko na equipe duhura nazo ni equipe zubakiye kugwaruka nayo equipe yanje nayubakiye ku bakinyi bakiri bato none mu gihe ufise abakinyi bakiri bato kiba gisigaye ni kubakoresha maze kubakoresha abasiga yuko ndaba concentration ndaba nisho iyo igikorwa tegeza gukora urumva rero ivyo nta bitangaro byo hava bibaho mu gihe ikidoka dufise zo gukarisha ikipe gashika mu finale byobaho hanyuma urabaza ati kucerekera ati urazi ikipe yawe ama experience maze kuronka urabona yuko bishobora gukunda yuko ushobora gukarisha ikipe mu team division. Burya football irafise ukuntu imeze ekipe iwanje gushika uno mwanya sinovuga yuko ari mbi sinovuga kandi yuko mu mashampiyona cyangwa mu shampiyona noba ndiko nitegurira gukarisha ekipe yanje muri deuxième division yuko noba ndayigaya oya mugabo rero hari aho bishobora gushika ugasanga biranse kandi bikanka bitagaragaza yuko effective yanje ari mbi rero muri football byose bibaho. Byose biba muri football. Urakoze cyane coach tugushimire. Yego namwe murakoze. Nizere kandi ko nundi munsi tuzogukenera tuzokwifashisha atakibazo na kimwe. Nta kibazo kweli. Sawa sawa. Ubundi coach wa Rocky City equipe muri kano kanya iri kwikora ibitangaza. Nuko rero biba bimeze muri Rocky City Nyanza umumenyereza wabo urumva ko afise ibintu bikomeye yateguye. Twinjiye muri championnat nsaba gusa ubuyobozi ni mu dufashe mutwandikishe mu gikombe cy'umukuru w'igihugu. Ariko muri kano kanya amaze gukuramo vision amaze gukuramo Rocky City nako amasipiri tombolira uyu munsi ngo bamenye equipe yindi giye gukurikiza. Biteguye equipe yari yose ntabwo batagwa kuri Aigle Noir.
nibatagwa kuri nayo ntiyo bakanga sinzi nyene sinovuga gutyo sinovuga ngo yo bakanga ariko nibatagwa kwa Aigle Noir canke ngo bagwe kwande kwa Vital sizi ni mbona umenga boke vision yari yoroshe masipiri yose yari yoroshe oya ntiyari yoroshe ariko ko nyine bavuga bati iki ni ciza ariko kijumenga kirakiruta ugwe kwa Vital canke kwa Aigle Noir biragoye for sure uzotinya ama equipe amaze kwigira icizere kingana uko ikizere kingana uko uzigituma ngo Vital na Aigle Noir urahitana umuntu wanashima na Rukinzo reka ndayishireko nayo igituma mvuga gutya nuko bafise icizere wanashima ni nabakinyi niyo mpamvu nagomvye kumubaza kajya kantu ka experience bafise icizere pe kuko iyo umaze kugera hano quart de finale wakuyemo equipe zibiri zikomeye wari kuruhura nazo kandi zari zifise ayo mahirwe kukuruta hari icizere kikuzamo kiza mu bakinyi twabonye ukuntu baseruye match ya vision ya ambiance usanga ari ibintu biryoshe ariko Vital Football Club Aigle Noir equipe zibona kuri kino gikombe atabindi bisamaza bafise vya championnat biragoye gupfa kubatsinda nubwo navyo ari ibintu bishoboka cyane mu mupira w'amaguru rero yari umumenyerezo coach Gatuzo muri Rock City ariko kandi